turabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze ngaho kuri ino mboneshakure yacu ano yanya Burundi News TV imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane ariko aravugwa cyane cyane aho twibanda kuyagezweho mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze ngaha kuri Burundi News TV rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twibanda kandi ku makuru aba ariko aravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini, ariko kandi tukanagaruka ku yandi yose abakomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Turabaha ikaze rero by'umwihariko mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. Dore ingingo nkuru rero turibanda muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Leta y'u Burundi ibinyujije by'umwihariko ku basirikare bakomakomeye cyane, by'umwihariko nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa, hahejeje gutangazwa neza yuko by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaba yarahubutse ku bikorwa bigiye bitandukanye maze iminsi yemera, mu nyuma yuko hari amakuru amaze iminsi aravuga ko ibiganiro bizaba byarabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola bihuriweho n'abayobozi b'u Rwanda ndetse na Kongo na Angola baba baramaze kwemeranya ndetse no kwemeza neza yuko by'umwihariko hagiye gutangura ibikorwa byo kurwanya ndetse no guhiga FDLR. Bivugwa ko rero hagiye kuzaba operation ikomeye cyane izahurirwamo n'impande zombi, ku bisirikare by'impande zombi kugira ngo babashe kuba bohangana n'uyu muhari bakomeza kugenda bashinza ko ugira uruhare cyane mu guhungabanya umutekano w'abanyagihugu muri Kongo, ndetse hakiyongeraho kuba ufise gahunda yo kugerageza kuzogaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi igaragaza ko Kongo itakabaye ifata ico cemezo itayimenyesheje mu gihe basanzwe bafisanye amasezerano agendanye mu by'umutekano. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa leta ya Gitega y'u Burundi haba hagaragaye igihombo gikomakomeye cyane nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho, mu gihe hari amasezerano avuga ko by'umwihariko leta y'u Burundi yaba yararungitse abasirikare by'umwihariko nga muri Kongo kugira ngo abasirikare nabo bazagiye barafatanya n'aba FDL ndetse n'aba Maimai babashe kuba bohangana n'umuhari wa Red Tabara ndetse bahangane n'umuhari wa M23. Leta y'u Burundi rero yaje kugenda igaragaza neza yuko by'umwihariko ico cemezo by'umwihariko caba ari icyemezo kigoramye. Ico akora abanyagihugu bamwe na bamwe cyane cyane abegereye by'umwihariko ngaha muri Kongo, abegereye leta bavuga ko ico cemezo kitari gikwiye kwemeza gusenya FDLR mu gihe basanzwe bazi neza yuko by'umwihariko aricyo gisirikare gisanzwe kibagize. FDLR iragizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ariko yaramaze kugenda yifatira ubuyobozi ngaha muri Kongo ikabibarizwa mu nzego nkuru za gisirikare. Binavuga ko kandi abandi ba FDLR benshi bagira uruhare mu gutoza no guhereza imyimenyerezo ya gisirikare cyane cyane ababarizwa ndetse n'abakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibyakomeje kugenda biratuma by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko leta igaragaza ko iyo isa naho yoba iri mu bihombo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turabirabera hamwe rero by'umwihariko nk'uko byaje kugenda biragaragara mu nama igitaraganya yaje kugenda iraba mu nyuma y'uko hakomeje kugenda harasakara ayo makuru, ariko kandi iyi nama ikaba yaje kugenda iraba mu nyuma y'uko bwana Patrick Muyaya aherutse gukorana ikiganiro na France 24 agasa n'uwemeza ibyo bintu mu gihe nta ruhande na rumwe rwari rwarigeje rwemeza canke ngo rukonfirme ayo makuru. Ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi mu nyuma y'uko irusansuma ikomeje kugenda by'umwihariko irateza ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse bamwe bakaba bakomeje kugenda baranga kwisansumisha, abayobozi b'imitumba bahejeje gusabwa na Gervais Ndirakobu c'umushikiranganje wa mbere yuko bakwiriye kuzajya baragendana urugo ku rundi, by'umwihariko n'abariko barakora rusansuma, ndetse by'umwihariko buri rugo rukazajya rurashikaho imbonerakure cane cyane uzajya agerageza kwanga kwisansumisha akajya azajya aca ahita atwagwa by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ibi ni ibikorwa gushika none rero by'umwihariko bikomeje kugenda birateza ibibazo bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Cakora leta ikaba ivuga yuko byanze bikunze ata muntu n'umwe ashaka kuzasigara adasanzwe umwe nk'uko biko biragaragara. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aragaragara ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko turabanza tunyure ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu c'ababanyi, aho by'umwihariko bamwe mu basirikare bakuru bavuye mu gihugu ca Mozambique aho bari bamaze iminsi mu ngwano baje kugenda barasobanura byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse n'umusanzu w'ibitero ndetse n'ingwano bakoze muri
muri icyo gihugu bagwanya ibyihebe aho bari baherereye mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Cabo Delgado mu bice bya Musimbo da Playa. Turagaruka kandi ku makuru ariko aravugwa ko hari mwe mu bayobozi bakuru nga muri Kongo bamaze kugenda banyuruzwa, bikaba bivugwa ko baba bamaze no kugenda baricwa. Turabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, birumvikana ko mudukurikira mukatwumviriza muri benshi. Hari abatwumviriza bari nga ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye, mu burengero bwa Afrika, mu manuko bwa Afrika, Afrika yo hagati, ibihugu by'ababanyi birimo nk'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo ndetse n'ahandi. Turabahaye ikaze cyane abatwumviriza kandi by'umwihariko namwe muri nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu bice bigiye bitandukanye, mu bisagara bigiye bitandukanye, ku mitumba igiye itandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye. Turabahaye ikaze nga kuri ndobonesha kure yacu. Ari nabwo bwa mbere ushitse hano rero, reka nkwibutse ibyo ndi kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Birasa naho kuri ingingo Republika Iharanira Rusange ya Kongo itarimo irumvikana n'igihugu cy'u Burundi, mu gihe by'umwihariko ibihugu byasaga naho biri hagati gakubiranye, aho byasaga naho byarishize hamwe kugira ngo babashe kuba byogwanya igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe gushika ubu ngubu rero Republika Iharanira Rusange ya Kongo isanzwe irakorana namwe mu basoda baturutse nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nyuma y'uko rero by'umwihariko barafashe gahunda yo guhangana n'umuhari wa Tabara, ariko kandi bakongera bagahangana ku buryo bukomeye cyane n'umuhari wa M23, ariko kandi ibyo bihugu byombi bikaba bishinza u Rwanda kuba by'umwihariko aribwo rwoba rurateye inkunga uwo muhari. Icyakora u Rwanda rwarabihakanye inshuro nyinshi cyane. Nyuma y'uko kandi hamaze iminsi haraba ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane bibera i Rwanda mu gihugu ca Angola, birahuza intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo n'iza Angola, ariko kandi bikaba biriko biragenda biratanga umusaruro nk'uko amakuru avamo akomeza kugenda abigaragaza. Mu minsi mike yihaze nibwo African Intelligence yashyize amakuru y'ibanga ahagaragara, ivuga ko by'umwihariko ho bagiye gutegurwa operation zamara iminsi ishika kuri 5 yo guhangana n'umuhari wa FDLR. Iyi FDLR nk'uko natanguye kugenda ndabivuga, isanzwe igizwe n'abasize barakoze ibara muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994, by'umwihariko isanzwe yarashinze imizinga muri Kongo ndetse ikaba yarakomeje kugenda ikwira mu bice bigiye bitandukanye by'ico gihugu. Ariko kandi ikindi nuko isanzwe irakorana na leta ya General Neva nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu minsi mike yiheze nibwo nababwiye ndamenyesha amakuru y'ibanga yavugaga yuko hoba harabaye inama ikomakomeye cyane ku mupaka uhuza RDC n'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane hano mu gice mu ntara Cibitoke. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira rero nuko mu nyuma y'uko leta y'u Burundi itahuye amakuru cyane cyane ishingiye ku byari bimaze iminsi biratangazwa, hakiyongeraho kandi n'ibyaje kugenda biratangazwa na bwana Patrick Muyaya, leta y'u Burundi yaje kugenda ishimangira ko ishobora gucana umubano na Republika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihe by'umwihariko ikomeje kugenda irafata ibyemezo ata kintu baganiriye. Mu nyuma y'uko rero bakomeje kugenda baragaya kuba baremeye ko by'umwihariko umuhari wa FDLR utangura kuba wozogabwaho ibitero. Ibi ngibi by'umwihariko byaba ari igihombo gikomakomeye cyane by'umwihariko kuri leta y'u Burundi, mu gihe bari basanzwe baronka abafasha mu gutanga imyimenyerezo y'igisirikare mu buryo bworoshe cyane. Leta y'u Burundi ikomeje kugenda igaragaza ndetse inategwa impungenge n'ibi byemezo biriko birafatirwa muri izi nama, dore ko bishobora kuzoyigiraho ingaruka ku buryo bukomakomeye cyane. Kwikubitiro by'umwihariko ishobora kuzagira ingaruka zo kwakira abo basoda, cyane cyane bakaba bashoboye imitwe iri nga muri Kongo ikaba yakwimukira nga mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe nga mu gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko basanzwe bafisanye umubanyi ukomeye cyane n'iki gihugu cya Kongo. Abarundi barafite ubwoba bwinshi cyane rero bwo kuzabona abazarindo bakomeza kugenda barisukiranya nga muri kino gihugu. Ariko kandi hari abavuga ndetse n'abagaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi kitocana umubano na Kongo bitewe n'inyungu gikunze kugenda kirasarura muri iki gihugu. Icakora amakuru amaze kugenda arasa n'ayemezwa cyangwa se yamaze kugenda arashyirwaho umukono ugereranyije n'ibyatangajwe na bwana Patrick Muyaya ubwo yaganiraga na France 24, yaje kugenda aragaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko amaherezo ndetse n'ibiriko birakogwa byose bigaragaza neza ko hoba haramaze kugenda arafatwa iyo gahunda ikomeye cyane. Iyi gahunda nyine igendanye no gusenya no gushyira ku iherezo abari mu muhari wa FDLR. Iyi FDLR rero bivuga ko imaze igihe irakorera nga muri Kongo imyaka myinshi cyane irenga muri za 30. Hakaba harimo rero bamwe bafise amapeta akomeye cyane ababarizwa mu gisirikare ca Kongo, mu FARDC, abakora mu bikorwa bigiye bitandukanye, abacungera imipaka, imijyi, ibibuga
ibibuga by'indege ndetse n'izindi nyubako zikomakomeye cyane, hakabamo n'abandi baba bari ku mirongo y'urugamba nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Icakora haracyategerejwe yandi makuru akomakomeye cyane kugira ngo by'umwihariko babashe kubaho konfirmwa koko niba koko ibyo bitero bishobora kuzoba, ariko kandi ugereranyije ugasesengura n'ibyavuzwe na Bwana Patrick Muyaya, biragaragara yuko ibi bikorwa byoba bihari kandi by'umwihariko abategetsi bombi bakaba bagaragaza cyangwa barerekanye yuko aribyo bishobora kuba byotanga umusaruro. Abarongoye amakaritsiye n'imitumba bategerezwa guherekeza abariko rero barakora rusansumwa kugira ngo bakurikirane neza rero uko igikorwa kiriko kiragenda, mu gihe hari bamwe bariko barikingirana mu mazu, abandi bakanga kwisansumisha bitewe n'imyemerere, abandi bakaba bariko by'umwihariko bakomeza kugenda baragira impungenge z'umutekano wabo mu gihe bosangwa by'umwihariko batari mu banywanyi ba leta cane cane babarizwa mu mugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aradushikira avuga ko by'umwihariko hano bandika imyirondoro yawe yose aho ubarizwa, hakiyongeraho by'umwihariko bakakongeraho by'umwihariko abo ushigikiye, ndetse by'umwihariko bakandika n'ibyo utunze byose. Mu nama abajejwe intwaro mu ntara by'umwihariko ndetse mu makomine bari kumwe n'abajejwe uburimyi ndetse n'ubworozi yabaye uyu munsi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Umushikiranganje wa mbere by'umwihariko yaje kugenda agira ibyo atangaza, ni mu gihe amaze iminsi arakora inama zikomakomeye cyane. Ku igenekerezo rya 12 ukwezi no kw'icenda mu mwaka wa 2024 Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yaramenyesheje ko rero bigaragara ko hari abantu bariko baranka kwisansumisha by'umwihariko mu kwanka ndetse no guha umwanya abari gukora icyo gikorwa. Akaba yaje kugenda ategeka ko buri muntu arongoye umutumba agomba kuzajya aragendana n'ibonera kure ndetse n'abariko barakora rusansuma kugira ngo babashe kuba babasha kumenya neza uriko urabyanga, abashe guhita aratarwa by'umwihariko cyangwa arajyanwa mu nzego z'igipolisi. Umushikiranganje wa mbere kandi avuga ko abarongoye amakaritsiye bategerezwa guherekeza abariko barakora za rusansuma, hakiyongeraho by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye barizwa mu mbonera kure, bakagendana by'umwihariko bakagenda barashikana mu bene gihugu barongoye kugira ngo by'umwihariko icyo gikorwa cice kiragenda neza, banahamirize abatitabira rusansuma bitwaje amadini barimwo ko ibihano bibategereje cyane. Abo barongoye amakaritsiye rero by'umwihariko abahamagarira kwibuka ko rero batowe kwitangira abene gihugu nk'uko biriko biratangazwa. Iyi rusansuma kandi by'umwihariko biravuga ko ishobora kuzahindura ibintu, haba bamwe baravuga ko rero ari ubusumwa bwaba bwarateguwe mu bikorwa bigendanye n'amatora, ariko kandi abandi bakaba barakomeza kugenda barabifata ubu mu bundi buryo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hakomeje kwibonekeza abari mu migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na leta bakaba baranze kwisansumisha, hakaba hariho n'abandi bagiye batandukanye nabo babona ndetse bakanagaragaza neza ko ibyo ngibyo batariko barabikozwa. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko cane cane nga mu karere k'ibiyaga binini, hakomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane. Mu misi iheze nibwo igisirikare cy'igihugu c'u Rwanda cy'ikibanyi cya RDF cyatangaje neza ko by'umwihariko hariho ibikorwa byo gusimbuza izindi ngabo zari zimaze igihe mu gihugu ca Mozambique, aho by'umwihariko bivuga ko bagombaga kujya gusimburana n'abandi bari basanzwe bariyo. Bamwe rero mu bakubutse yo bamaze kugenda barashikanga mu Rwanda baje kugenda bagira byinshi batangaza ku bikorwa byabo ndetse n'amaoperasiyo yabo babashije kugenda barakora nk'uko bigenda bigaragara. Generali Major Alex Kagame aherutse gusoza inshingano nk'umuhuzabikorwa rero mu by'inzego z'umutekano z'u Rwanda, Joint Task Force Commander ni mu gihugu ca Mozambique kwa Perezida Philippe Nyusi. Yaratangaje ko ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zongeye kugarura ituze mu karere ka Musimbo da Praia, ndetse mu nyuma y'ingwano yari imaze ibyumweru izisakiranya n'ibyihebe nk'uko biriko biratangazwa. Kuva mu ntanguro za Kanama havuzwe amakuru y'uko rero ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique ziri mu migwano ikomakomeye cyane n'ibyihebe. Ni imigwano by'umwihariko yari irimo irabera mu mashamba y'inzitane ya Muchojo, agace rero gaherereye mu karere ka Muchomia by'umwihariko cyangwa ka Musima
mu ntera y'ibirometero bishika abiharugwa mwijana uvuye muri Mosimbo da Praia nk'uko biriko biratangazwa. N'ingwano kandi zabaye amakuru yavugaga yuko ingabo z'u Rwanda zakoreshejemo zakajugujugu ibifaru ndetse n'intwaro ziremereye cyane mu rwego rwo kwirukana ivyo vyihebe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Major General Kagame mu kiganiro eruka guhereza televiziyo TVM canga TV Mozambique yo muri Mozambique nyine yavuze ko ituze ryamaze kugaruka muri kariya gace kose. Ati navuga ko rero by'umwihariko kuri ubu ngubu byifashe neza kandi ibikorwa byacu byose birasanzwe, abantu bamaze imisi bakora urujya n'uruza atakibazo na gitoya, abacuruza baracuruza, abahinga barahinga, abakora n'akandi kazi, abayunguruza abantu bariko barabikora, urebye mpungenge na zitoya zihari. Yakomeje aragira ati turi gukora cane rero kandi by'umwihariko twashoboye guca intege umwanzi twashoboye kumwirukana mu mashamba ya Kaputa ya Katupa ndetse no mu duce twa Masalo ndetse na Mucojo. Operation zimwe ziracyakomeje ariko kandi icyo novuga nuko rero umutekano ucunzwe neza ndetse umutekano ukaba umeze neza. Muri uku kwezi nibwo rero Major General Kagame rero n'ingabo yarayoboye basoje ubutumwa bari bamazemo umwaka i Cabo Delgado basimburwa n'irindi tsinda riyobowe na Major General Emi Ruvusha kuko byaje kugenda biratangazwa. U Rwanda rurafise ingabo muri intara yo mu majaruguru ya Mozambique kuva muri Nyakanga umwaka 2021. Mu myaka irenga 3 ingabo z'u Rwanda za RDF ziramaze muri iyi ntara zarashoboye kwirukana mu turere tugiye dutandukanye ibyihebe byo mu mutwe wa Jamata Ansara al-Sunnah byari byarayogoje kuva mu mwaka wa 2017. RDF kandi ifatanyije n'ingabo za Mozambique ndetse n'iza SADC kandi bashoboye gufasha ibindi bihugu by'abaturanyi bari baravuye mu ibihumbi by'abanyagihugu byaravuye mu byabo babasha kuba bokongera kugaruka. Icakora kuva muri Nyakanga ubwo rero ingabo za SADC zatahaga ibyihebe byatangiye rero kongera kujya guteza umutekano muke mu turere zagenzuraga mbere yuko ingabo z'u Rwanda zikoramo operation yo kubyirukana. Bivugwa ko rero zigwariko mu operation menshi cyane agiye atandukanye yagiye yarakogwa, ingabo z'u Rwanda zagiye zirahitana ibyihebe bitari bikeya, ibindi bigenda birafatwa mpiri. Mu minsi mikeya iheze kandi amakuru yashyizwe ahagaragara na Perezida Philippe Nyusi yaje kugenda ayatangaza ubwo bari bari mu bikorwa byo kwizihiza by'umwihariko ubwigenge bw'icyo gihugu ca Mozambique. Yavuze yuko rero hari amwe mu mazina ya bamwe mu barongoye uwo muhari amaze kugenda aramenyekana. Yaje kugenda avuga ko rero by'umwihariko igisigaye ndetse kinabaraje inshinga ari ugukomeza bagakora amatohoza kugira ngo bamenye amaherezo ndetse naho boba baherereye. Icakora amakuru adafise ivumbi na gatoya adakoze amaguru hasi aravuga ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko cane cane ibi byihebe abari babirongoye benshi bamaze kugenda barapfa ku buryo gushika none abariko abo n'ubundi abari muri ibi byihebe canga se abo bakomeje kugenda bakora canga se abarongoye abandi ari ibindi bishyashya canke abayobozi bashasha. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urujijo rukomeje kuba rwose muri icyo gihugu by'umwihariko mu nyuma y'uko umunyepolitike Seti Kikuni rero uheruka gutabwa muri yombi akomeje kuburirwa irengero. Bamwe baravuga ko rero inzego zijejwe iperereza ngaha muri Kongo zoba zamunyuruje, abandi bakavuga ko rero yaba yamaze kugenda yicwa ndetse akaba atari ubwa mbere abanyepolitike bamwe na bamwe ngaha muri Kongo bakomeje kugenda baricwa. Kikuni rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC ari mu bakandida bahatanye na Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo mu matora ya perezida rero ya perezida wa Repubulika yabaye umwaka uheze umwaka 2023. Mu misi 12 nibwo rero yatawe muri yombi n'urwego rujejwe iperereza muri iki gihugu ca Kongo. Kuva mu misi 2 iheze rero by'umwihariko hatanguye gucicikana amakuru avuga ko nyuma yo gutabwa rero muri yombi yaba yaramaze kugenda apfa, ariko kandi byakomeje kugenda biraba urujijo. Amakuru avuga ko rero kuri uyu wa kane umugore we by'umwihariko na bamwe b'abagwanashyaka b'ishyaka by'umwihariko bagiye kumushakira ku rwego ku biro bishinzwe iperereza ngaha muri Kongo, gusa bakababwira ko rero atakiri mu maboko y'urwego nk'uko biko biritangazwa.
Kuri ubu rero abanyekongo barimo abanyepolitike nka Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu bakomeje kotsa leta igitutu bayisaba gutanga umucyo rero ku buzima bwa Kikuni ndetse bakamurekura byihuse byanze bikunze. Abanyekongo benshi bahuriza rero ku kuba hari abo bita ibisambo byayogoje igihugu bikomeje rero kwidegembya, nyamara by'umwihariko inzirakarengane akaba arizo zikomeje kugenda zirafungwa binyuranyije n'amategeko. Martin Fayulu kandi mu butumwa yanditse akabinyuza ku rubuga rwiwe rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko amarira y'umudamu wa Seth Kikuni rero akwiye gukangura ubuyobozi bw'abajejwe iperereza bumufunze iminsi ishika kuri 12 yose mu buryo bunyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Martin Fayulu kandi yashimangiye ko abantu nka Seth Kikuni rero akwiye kuba ari mu muryango we aho kuba rero by'umwihariko mu kasho kangereza nk'uko biriko biratangazwa. Kikuni rero yatawe muri yombi mu nyuma y'amasaha make cyane, yanditse kuri X yewe ubutumwa bwamagana ubwicanyi uheruka gukorerwa muri gereza nkuru ya Makara nk'uko biriko biratangazwa. Mu gihe kandi yagize ati ubwicanyi ni bwinshi cyane busa cane nk'uruhererekane rw'iyicwa ry'abanyagihugu bakagombye kurindwa bidasanzwe na leta. Wazalendo muri Goma kiwa rero riwi none muri Makara ntibishoboka, nta bantu bakomeje kugenda barapfa. Muri Kamena ubwo rero ubwo we na Claude André Rubaya batangije urwego ngishwa nama rero muri politike n'imibereho myiza ngaha muri Kongo. N'urwego kandi Kinshasa yafashe nk'urwanya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, bavuga ko rero bugizwe n'ubwiganze butemewe cyane kandi by'umwihariko bwamunzwe na ruswa, butagira rero umushinga wa politike nyabo ufitiye igihugu akamaro kandi by'umwihariko butitaye ku mibabaro y'abanyagihugu, ahubwo by'umwihariko bugashishikarizwa gusahura ndetse no gusangura no gusangira imigati nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ngaha kandi muri kino gihugu ca Kongo harakomeje kugenda hibarekeza ingwano, mu gihe by'umwihariko n'abari kubona bapfiriye muri iryo bohero rya Makara bakomeza kugenda barazamuka umunsi ku munsi. Ariko kandi amakuru avuga ko by'umwihariko abashoboye kuba bogira muri ivyo bice babajwe n'uburyo ubuzima bw'aho hantu buba bumeze. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.